umunsi urahera akazi ubundi nyuma y'isaha hari iyindi saha ariko inyuma y'umwanya nta mwanya. Iki nico kintu kenshi uruganda rwa Sumsung rukoresha kugira nuruhengeshanye kubandanya ruzana ibishasha ico bita innovation mu bikoresho vyabo, haba amangendeshwa, amangendanwa, amaki n'ibindi vyinshi. No musi rero ni mu gihe ndakuzaniye ngendanwa nshasha kuva mu ruganda rwa Sumsung, yindi ni Galaxy Z Fold 7. Musanzwe muzi ko uruganda rwa Sumsung ari uruganda kenshi ruguma rukora ku mwaka urukurikirane rw'amatelefone mashasha, ruhindagura rukongera rushira mu bintu bishasha, rukora kandi rondera abakiriya bashasha umwanya wose muri bishasha ugereranije n'izindi kampuni shasha zisanzwe zivuka zikora amatelefone amangendanwa, ariko tu Sumsung yo iguma irondera kuguma ari nshasha umwanya wose. Ini IgaNews kaze ndakubwira amakuru aje na technology, tumetukwanya amakuru no musubize kuganira ubushobozi, ubukomezi n'ibindi byinshi bigize Galaxy Z Fold 7. Ndazi wowe uri kurankurikirana subwa mbere ubonye telefoni imeze nk'iyi uriko urabona. Ndazi wowe uri kurankurikirana subwa mbere wumvise izina ry'uruganda rwa Sumsung. Ndazi wowe uri kurankurikirana subwa mbere wuguriye ino chaîne ya IgaNews. Ndazi wowe uri kurankurikirana kandi urafise ngendanwa uri kurabiramo ino video canke imashini yariyo yose nyuma kuri iyo mashini ariko uruganda yavuyemo, kandi niyo ngendanwa yawe hariho uruganda yakorewemo. Ariko rero twese tuba dufise ibikoresho dukora bimwe, ariko ibikoresho hari ahantu hashika ugasanga hariho ico itagukoreye. Ni mu gihe uko imyaka igenda, uko amasaha atera aje imbere, inganda izina ziriya zirondera ukuntu zo kongera ibintu kanaka mu vyo baba basanzwe baha abakiriya babo kugira bashobore guhiganirwa isoko ugereranije n'izindi kampani nyinshi kw'isi zikora ngendanwa. Musanzwe muzi yuko kenshi kw'isi uruganda rwa Sumsung, uruganda rwa Apple benshi muzi nk'uruganda rukora ama iPhone, izo ni inganda zibiri kenshi ziba zikora zirahiganwa kw'isi yose gutsindira abakiriya, kuvugwa cyane, kudandazwa cyane. Ariko Sumsung musanzwe muzi yuko kenshi ishira imbere seri yayo y'ama Galaxy S, aho uno mwaka bageze kuri Galaxy S25, mu gihe iPhone bo babandanya nabo bahiganwa n'uruganda rwa Sumsung. No musi sindiko ndakubwira seri y'ama Galaxy S, nje kukubwira ndiko ndakubwira seri y'ama Galaxy Z Fold, aho bageze kuri Z Fold 7. Z Fold 7 niki? Z Fold 7 ifise ibihe vyiza izindi ngendanwa nyinshi zidafise. Iyo bayita IgaNews. No musi aho tuje kubwira kuri Galaxy Z Fold 7. Makuru atandukanye hirya no kw'isi je na technology, tumetukwanya amakuru yashaka na indi chaîne uziyakora ku Burundi uretse IgaNews. Ni Galaxy Z Fold 7 ifise episode ntoya cyane ugereranije na Galaxy Z Fold 6. Ni Galaxy Z Fold 6 yari ifise episode ingana na milimetero 12 n'ibice bibiri, ariko iyi Galaxy Z Fold 7 yo ikaba ifise episode ingana na milimetero 8 n'ibice bibiri. Nakuvugiye kugereranya usanga yuko iri musi gato ya milimetero zishika kuri 4 ugereranije na Z Fold 6. Ni Galaxy ifise selfie camera zibiri, ikaba ifise kandi processeur Snapdragon 8 Elite, ikaba ifise RAM imwe. Iyo RAM ikaba ipima amagiga 12, kandi ikaba ifise ubushobozi bwa disk dur interne ipima amagiga 1000 canke 1 terabyte. Ikaba ifise battery ipima miliampere 4400, kimwe biriko biratangaza abantu benshi kenshi kitakimenyerewe kuri ngendanwa za Sumsung. Ni mu gihe bateri yayo ishobora kuba irambisha umuriro cyane mu gihe uriko urayikoresha uko bigenda kose, ariko atangorane nimwe y'uko gushobora kugira kubijanye na bateri y'ingendanwa ya Sumsung Z Fold 7. Ku ruhande rwa internet, ni ngendanwa kandi ushobora gukoresha kuri internet ikakira internet y'umuvuduko gushika ku muvuduko wa generation ya gatanu ariyo 5G. Tugiye ku ruhande rwa screen ifise glass front,
ikozwe muri gorilla glass factors. Abatari bake kenshi musanzwe muzi yuko uri ku ruganda rwa Samsung ku ruhande rwa screen kenshi nta yindi ngendanwa basanzwe bahiganwa nayo, kuko na Apple isanzwe igura screen yayo ya iPhone mu ruganda rwa Samsung, kandi ni ingana nyinshi nka za Sony zigura screen hano mu ruganda rwa Samsung. Rero kenshi uruganda rwa Samsung ni uruganda rw'ama top igihe cyose ku ruhande rwa screen. Samsung Galaxy Z47 ishobora kwakira kate simu bita nano sim, ikaba ifise ubushobozi bwo gushobora gukoresha isimu niki nano sim niki. Iyi ni IgaNews. Ushaka kubimenya, ushaka kumenya byinshi mu bijanye n'itandukaniro riri hagati ya isimu na nano sim, gira muri commentaire kugira tubwire ikiganiro nyezina kibisigura kandi kigutahuza neza ukuntu washobora kubikoresha ndetse bitakugoye kuri ngendanwa yawe. Ni Galaxy Z47 ku ruhande rwa protection, ifise protection ya ariyo bita IP48 hamwe ishobora kuresista mu mazi, mu ivumbi, mu mazi, mu biki, kuvuga ahigwa hose ushobora kuyikorayo kandi ukabandanya ikora ukuri kwamye, no kuvuga mu gihe witaye mu mazi uri kuroga ngendanwa ushobora gukoresha meme nubwo uri muri piscine. Iyi niyo bita Galaxy Z47 IP48. Abatari bake ngamuca mu bitahura nako, kandi tuzobabwira amakuru agiye atandukanye ashobora kugufasha ukuntu washobora gusuzuma ngendanwa yawe ubukomezi ifise imbere yuko uyigura cyangwa imbere yuko uyitunga. IP nano sim, kenshi ni ibintu bikunda kurabwa, ubushobozi bwa processor, ubushobozi bwa disk dur, RAM, bivanye n'ikintu uzokoresha ngendanwa yawe. Tweba twita IgaNews, uruganda rumwe rudende mu Burundi ruzari gusigurira ibijanye na technology n'umutambo Amakuru kuva ngene no Kw'Isi, na cyane aho no musi twaje kubabwira Galaxy Z47 ngendanwa Nshasha kuva mu ruganda rwa Samsung. Ngendanwa ifise system d'exploitation ya Android 16, ariko kandi ntabwo ifise ikibanza ca memoire ntoya ariyo benshi bita SD card. Ni ku ruhande rwa kamera, ikaba ifise kamera imwe y'inyuma ariyo ya wide, ifise ama megapixel 200 gushika kuri ouverture ya 1.24, ariko kandi nuko ifise iyindi kamera inyuma ariyo bita ya telephoto, ifise ama megapixel 10, ikaba ifise ouverture ingana n'ama milimetero 2.4. Ni kamera zibiri ziri imbere, imwe ifise ama megapixel 12, yo ama megapixel 12 ishobora kugira ouverture gushika kuri 2.2, iyo nayo akaba ariyo twita kamera ya ultra wide. Kurande rwa video, ni ngendanwa ishobora gufata video gushika kuri 8K. Videograph, abafundi, abantu basanzwe bakora akazi ko gufata amasanamu aho muca mu ntahora, no kuvuga ni 4K kugwiza kabiri, no kuvuga iri hejuru ya 4K. Kimwe mu biriko biratangaza abantu benshi gushika yaho n'amakamera menshi hano dufise mu gihugu cyacu cy'u Burundi ari make cyane tumenyereye afise 8K. Mu gihe kandi uko nababwiye kuri selfie camera, ifise selfie camera y'ama megapixel 4 ariyo ya wide, yo kenshi nayo gufata video ikabishobora gufata gushika kuri 4K. Yumvire selfie ya 4K kamera y'inyuma ya 8K. Teknolojia nuko teknoloji ibandanyitse imbere hirya no kw'isi, na cyane twari kumwe na IgaNews mu kiganiro Fright kigize gusigurira amakuru agiye atandukanye ajanye na teknoloji. Tumetekanya amakuru abantu bose ko turavugana kuri ngendanwa nshasha ya Samsung, nayo kuba atari yinuretse Samsung Z47 ya IgaNews. Ushobora kumvise icubaza canke intererano canke icuvuga kujanye n'iki kiganiro ndetse kubashikiriza icyo bize muri commentaire. Iyi ni IgaNews, shani mwero denizi gusigura amakuru agiye atandukanye ajanye na teknoloji. Tumetekanya amakuru ajanye no kw'isi, na cyane ho tudahengeshanya gukora ibintu biriya kugira tubanezereza muri hose. Muri ibi bihe turimo, Aiga yagabanya ibiciro kubifuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri IgaNews ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi zo bisanga uretse muri IgaNews. Mbiga wowe ufise icubaza
twandikire cyangwa duhamagare kuri 6718175. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika IgaNews. Ntucikwe n'amahirwe. IgaNews, gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.